ivyo ni udashobora kubesha. Ubuhinga si politike, ubuhinga ntavyo kubesha birimo. Umuyagankuba turawurungi kurarengana canke nturengana kwera ivyuma bimeze nabi, so si politike. Nibaza yuko uwo bivuga n'ubundi bagomba kuzana ivyo vya politike cyangwa bafite izindi ntumbero n'ahandi ko bikorwa biriko birakorwa kandi ya transfer yaho mu gisagara cya Bujumbura amatwiye ko mugiye kuyikora vuba, ikiringo cyo bakimeze gute? Transformateur niko turavugana, nibaza kwishora ko gira nyaruka bene igihugu twakuza mu kizi mu kanya namaze kuyapuva kuko twamaze kuvugana na polisi nizo twishyuza amafaranga bayikonze. Turibaza neza yuko yo izogira ino bose bitevye cyo bazafisa. Twaramaze gutanga isoko, entreprise zobikora yamaze kumenyekana ibikorwa. Mwarabonye na communique twasohoye itangazo ko ibikorwa nyezina bitangura itariki mu kwezi k'umunani. Aho n'ubwo imihoro ya ruguru yose isubirizwa ijya minini ya muheretasyo. Kubaka ateri ikora ama transformateur, ama transformateur yiye tuca tuyikorera neza bwo hejuru. Wanagomba no kuyikora tugashobora kuyikora ngaha muri REGIDESO. Isoko yaratanzwe nawe nyene ubwo byatanguye, aho wanagomba mbere hatsinze entreprise ikomeye cyane yo ku isi yo bita Astor yo muri Tiriki, kuko ama transformation dukoresha aya ma transformation manini dukoresha haba mu bituro binini nka yose usanga yavuye muri Tiriki. Mba ni izine international yatsindiye iyo soko yo kuza kubaka iyo atelier na formation y'abafundi ba REGIDESO bazikora. Rero murumva yuko ikibazo cy'amatara kigiye gutora igishoro kongere yibo dugasanga ari umukozi wa REGIDESO ari impliqué muri ivyo, nta kindi cyane kumwiruka kubaho kumbure abanyagihugu kabiri gatatu tuza ngaha inyisho muduha ari iyo nyene. Ntabwo bamufise ko azohava bibaza ko ari kubaryosha kumbure kugira ngo bibaze ko muri ku kivi. Hamaze iminsi ikibazo cy'uko abenegihugu barondera amakonteri ariko ngo ntibayaronse kandi ahari niko abenegihugu bavuga. Ku bwanyu nk'umuyobozi wa REGIDESO muvuga ko iki? Rero abanyagihugu mu bwiza Nyakabiga jabe n'agace gato kawe bakunda kwidoga ati twamatara bigenda gute mu bwiza cike mu Nyakabiga cike jabe ntacike na rohero. Rimwe na rimwe bagacishamo mu gatweza ati twengeranye kubera abantu babaye atabategetsi barimo bigenda gutabana amatara. Murakoze cyane. Umurongozi mukuru wa REGIDESO, icikagurika ry'amatara hirya no hino mengo rirateye ubwoba, cyo biva kuki? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ikibazo mwajije ni kibazo cyiza cy'inkoramutima kuko Burundi ushobora gutera imbere tudafise amatara. Rero ikibazo cy'uko amatara bishaka agacikagurika cyangwa hariya kandi hariho amasantrale menshi twahejeje, si wowe wenyene ukibajya n'abandi bacibaza ko muri iyi myaka 5 iheze tumaze guheza santrale zibazishika nka 6 cyangwa 6 mbere, kuko hariho twarahejeje Ruzibazi ya megawate 15, turaheza Kabuseze ya megawate 20, turaheza santrale tusangiye n'ibihugu bitatu Burundi, u Rwanda na Tanzania megawate 80, tugabura turi ibihugu bitatu igihugu kimwe kironka hafi megawate 27. Turaheza santrale ya Jiji megawate 32, turaheza santrale ya Murembwe megawate 17 n'inusu. Urumva ni megawate nyinshi ziyongereye ko n'aho mwishi yongereye ko muri imyaka 5. Rero icyo mumenya nuko hariho kugwiza umwimbu, hariho kuwutwara cyo twita transport, hariho no kuwukwiragiza mu bene igihugu cyo twita distribution. Ibyo bice bitatu habayemo kimwe kitameze neza, umwene igihugu ntaronka amatara uko avyipfuza.
rero gushika ubu icerekeye umwimbu urahari na transport y'imihora minini ku rwego rwa transport uvuga ku megawate arenga ku kilovolt arenga 70 gushika kilovolt amajana 220 nizo dukoresha nga mu Burundi izo zita ligne transport izo nta kibazo zifise n'ibituro bimeze neza byo tangu twasa amapost mugabo muri distribution y'imihora ipiragiza ku bene gihugu irashaje ngaho Bujumbura imihora irashaje imihora yo myaka 1960 yateza ko yaramaze gusubirizwa narugura imihora nawe nyine irashaje usanga rero imihora ya distribution usanga iragira tuvangira gira amapane hariya ndazi mamona ho ngaho Bujumbura musanga aho tuko turimba mwabibonye gasanga tuko turimba tuko turarepara ayo mapane igice kintu kinini nyagituma rero gushikuka dufise n'umukwiye ashobora kubonekeza canke hariya habikigaburika mugabo tuvugisha ukuri ndibaza ko ari akarusho ntawo bideha ko akarusho kahari tudahendanye mugabo hariho ibikorwa bisigaye kugira ngo dutore inyishu burundu iciga ry'amatara ari ryo la réhabilitation hari umugambi munini yatwatanguye reposer à Sainte umugambi wa Sainte umugambi urimwo ibice novuga nka bingahe nka bine naho nyene kuko hariho ukomeza imihora iduga ruguru gayo muri intérieur du pays ya moyenne tension renforcement de ligne moyenne tension à l'intérieur du pays no gusubiramwo ibituro vya ruguru twaramaze gutanga isoko entreprise zo bikora yamaze kumenyekana ibikorwa mwarabonye na communique twasohoye itangazo ko ibikorwa nyezina bitangura itariki mu kwezi k'umunani aho n'ubwo imihora ya ruguru yose isubirizwa ijya minini ya moyenne tension hanyuma hariho rero gusubiriza imihora yose ishaje yo ngaho Bujumbura kuyisubiramwo twekira ku rwego rwo hejuru la modernisation kugira extension mu makartier périphérique ajya makartier ku nkengera z'igisagara atasa mafisa amatara hajya hirya zatenga za rubirizi ibyo biri mu isoko turiko turatanga ubu aho twizeye neza yuko itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2027 ibikorwa namwe bizoba bitanguye nyezina hariho no kongereza ingufu n'ubushobozi ibituro dufise nk'ituro cyo mukamija kuri RN igituro cyo kurubiri cyo mu Kanyosha hamwe n'igituro cyo mu Gahongore no cyo mu Iherezo turo cyo mu Iherezo aho tuzokongera ama Transformateur kugira ngo ibituro byacu poste zikome tuzimodernise ku rwego rwo hejuru iyo soko ejo barazanya ama offre ejo haza turatangura kugira analyse ya entreprise izokora ivyo bikorwa hariho n'indi soko twatanze muri uwo mugambi wa Sainte construction d'un atelier de réparation et de maintenance de transformateur kubaka atelier ikora ama transformateur amwe transformateur yiye tuca tuyikorera neza bwo hejuru wanagomba no kuyikora tugashobora kuyikora ngaha muri REGIDESO isoko yaratanzwe nayo nyene kuba byatanguye aho wanagomba mbere hatsinze entreprise ikomeye cyane yo kwisi yo bita Astor yo muri Tiriki kuko ama transformation dukoresha aya ma transformation manini dukoresha muhaba mu bituro binini nka yose usanga yavuye muri Tiriki mba ni izine international yatsindiye iyo soko yo kuza kubaka iyo atelier na formation y'abafundi ba REGIDESO bazikora rero murumva yuko ikibazo cy'amatara kigiye gutora igishuru butuko turavugana sinzi ko mwakurikiye hari tangazo twasohoye ko turiko turagerageza umuhora wo bita Kigoma Gitega canke Rwanda Burundi umuhora uvana umuyagankuba kuri barrage de Renaissance
megawati zirenga amajana 2 uwo muhora wareze kuba ni kuvuga turafise ubushobozi bwo gukura umuyagankuba muri barage de renaissance muri Ethiopia tushatse tubuzana raporo abafundi bariko barampa bari kuri tere muri iryo geragezwa riko rigenda neza bihari byo turaronka byerekana yuko byose kuragenda neza umuhora n'umuhora ukomeye cyane bayita ni ligne de transport de 120 volt de 120 kV hamwe na poste associé y'Ingozi ni Igitega biko bigenda neza kuri saa twagize communique kugira ngo abene gihugu ko ashobora kumera nabi ko abari inguvu nyinshi cyane gushikisa umuyagankuba uriko tuvana mu Igitega turungika Ingozi uriko urashika neza kandi n'ivyuma byo mu poste ama Transformateur ko ari comporta neza na maese turiko turagira gushika kugira ngo iyo projet tuyikotire burundu hanyuma abene gihugu ikibazo c'amatara cyo gisezerere burundu murakoze ariko bikubaho kumbure abanyagihugu kabiri gatatu tuza ngaha inyishu muduha ari iyo nyene ntabwo bamufise ko azohava bibaza ko ari kubaryosha kumbure kugira ngo bibaze ko muri ku kivi kubera nko mu mezi 3 naheze umuyagankuba no kuri nko mwavuze ntitware bwumva abantu bidoga ariko muri no minsi yavuba nyine niho batanguye kwidoga ati uracikagurika uwo muntu yovo turabaryosha cha tumurungika ku maposta ya Rubirizi twitwara abaryoheje ngiki kintu twubatse mugabo nako ko atari cyo ko twarabahenze nibasanga poste Rubirizi tahari zo twarabahenze turabaruka muri jiji murembwe tubireka ama central ariko arakora nibasanga tahari zo twarabahenze cyambwira nk'abari Ngozi bagende kuri poste Gakece bari ubunyeni bariko baragira icyo geragezwa nibasanga ivyo bintu bitubatswe cyatuko turabahenda cyo twarungika muri Kabuseze twarungike mu Ruzibazi tubarungike muri yamalinyi ligne d'interconnexion zo turubaka nibabona zitaharizo twarabahenze nibaza ivyo si ibintu byo kubesha ni umwe n'igihugu yose abona hama ikikage nibaza igabura ry'amatara amapane na urumesha amakuru nturabona ngaha bene abakozi bafundi baje baguma bari kubarimba ngaha mu gisagara cyangwa bari kurarepara ivyo ni bitashobora kubesha ubuhinga si politique ubuhinga ntabyo kubesha birimo umuyagankuba turawurungika urarengana cyangwa nturengana kwera ivyuma bimeze nabi so si politique nibaza yuko uwo bivuga n'ubundi bagomba kuzana ibyo bya politique cyangwa bafite intumbero n'ahandi ko bikorwa biko birakorwa kandi biraboneka ego me ivyuma vya REGIDESO dufatire kuri transfo hamwe urasanga byagize ikibazo ndafatira nko kuri transfo heruka ngo kugongwa mu ruhande rwa Avenue de la Amitié mu gisagara ca Bujumbura ivyuma vya REGIDESO nka transfo zoba zikingirwa gute kugira ngo kumbure zigume ziri muri leta nziza murakoze cyane twebwe ivyuma vya REGIDESO tubikingira gute twebwe ivyuma vya REGIDESO nk'ama Transformateur turagira maintenance yavyo tukaraba yuko amavuta akwiye mugabo gukinga ngo ntizigongwe ico kiragoye nyene nokigira kuko agisida ijya kabine bagonze mwarabonye ko yari hirya kure yibarabara rumbo imodoka umuntu harayaborewe akagenda akayisanga iri cyo ngo nzoshobora kwikingira simpana ko inyinshi tobomwe ntabwo hamba rero ncangira ku mata nk'abantu bahita muri bahora barava kuri Transformateur je ni Transformateur nini nya cyane ya 630 kaveya ihereza abantu benshi mu gisagara cya hajya mu irohero nk'ubu ujya transport iri kwirakora yakabene kwirakora aho bose niheza baronka amata nari ko amata tabahari nicyo kibazo cyane uno umbe ibintu tekinike birasika ugasanga harabaye akagorane noce ndabaremesha bene igihugu bari kurya Transformateur tumukanya turaza n'ikindi gishasha kandi ashimira cyane abene igihugu bace baduhamagara igihe ijya kabine bayigonga hashima n'igipolisi cyakoze ibishoboka byose kugira abayigonze bafatwe aho n'ubu ivyo nonekaye bitegezwa kuriwa mugambo kurindira ko birihwa ama Transformateur turafise ubu duca tuba turashira yindi kabine nk'ijya hama bene igihugu babandanye baronka amatara akoze hamaze iminsi havuga ikibazo cy'uko abene igihugu barondera amakonteri ariko ngo ntibayaronse kandi
ahari niko abenegihugu bavuga ku bwanyu nk'umuyobozi wa REGIDESO muvuga kwiye. Murakoze cyane kuri icyo kibazo bumbagiye kandi nari twari ikibazo udafutanga kumbaza kuri bana ngo mu kibazo cy'inkora mutima gusumba ibyo bya mbere muhavuze kuko byo tumaze kuvuga byinshi kandi ko biraboneka. Transformateur zaratevye kuboneka. Kontere zaratevye kuboneka naragenda bw'ibibazo twagiye turabikura navyo. Ubu kontere zarashitse. Mugabo zihurirana nuko kwende zaratevye gushika naho nyine ubwira zitebe gushika ntivyavuye kuri REGIDESO. Zaratevye gushika bitatuvuyeko. Nimbo nyinshi zituma ibintu bishobora kutagenda neza kuba vyifuza. Turasenga Imana turakora ibishoboka byose zirashika zarashitse Transformateur mugabo ihurirana nuko umurongo w'abarisha ari benshi bazikeneye. Icambere ntangura kuremesha bene gihugu nuko kontere utuvise ni nyinshi zirarengeye izabasavye. Mutima tuzitanga gute? Kontere tuzitanga dukwirikije ingene bagiye barariha. Nta gusimbisha. Kiretse ari kintu ko kwita ko ari force majeure. Nk'ibitaro. Ibyo saba kontere gucu birindiriza ngo umwene gihugu yarishe naho muri 2024 bitaro rumwe n'amagara y'abantu bijya ama equipe bakoresha atamatara zashobora gukora. Shuri kontere igize ikibazo ntiworindiriza nkakamiza ntiworindiriza ngo ndindire umwene gihugu muko ishuri ndayihereza. Kireze kado force majeure zishobora kunyarukiza tugasimisha n'abandi dukwirikiza uko bagiye barari. Ngiye nko ngaho Bujumbura kontere zibice bibiri arizo bita monophase na triphase. Kontere monophase nizo zisabwa n'abantu benshi kuko nizo duhereza abajya bene igihugu b'inzu zito kandi usanga ari benshi. Abo kushikiye isaha kontere zimaze gusohoka ziko zirategwa nizo gushika le 20 février 2025. Nukuvuga izo zaramaze gusohoka ziko ziratangwa aha mu gisagara cya Bujumbura hose. Ubu tuko turavugana directeur commercial arambye ko yagiye gusohora izindi zo kuva le 20 gushika le 28. Aho nyene muri yo misi 8 honyene ni kontere amajana 5. Muri yo misi 8 yonyene. Ni nyinshi. Izo ntushobora kuzitira ku munsi umwe ngo uzitera ngo zihetse. Rero uko kuntu ari benshi basavye kuzitera biratwara kandi two twabishoka byo tureko twoguriza umurinde wo kuzitera mugabo usanga ari benshi baguma basaba haruguru nuko nyene abajejwe urera utwo kuta mufasa abashefu doreje bari ngaho Bujumbura kugira bazidugane nabo nyine batangura kuzitera baci bazitera haruguru. Hanyuma kuzerekeye kontere triphase usanga ari bakenya basaba kuko triphase zishira ku mazu manini dushira ku ma etage tumashira ahantu ari commerciale mu bitaro canke abo abasaba usanga ari bakenya ubwereranije n'abasaba iza monophase. Igisata turiko turavugana kontere za triphase izo gushika muri gushika fe juin zose zarasohotse ziriko ziratangwa. Ubu turiko turavugana na commercial mu kanya turavugana commercial yambuye yuko agira sohore izo kugeza Décembre 2025. Urumva rero tugenda dukwigiza ko bagiye barari abene igihugu bareme ntaho tuzocishiriza kiretse kumiza force majeure n'abakwiye ibitaro mwese ngira nta mwene igihugu yobabara umuntu bitaro tunyarubije tumucishije ibiro kutakonye mbwa umuntu asanzwe ubu ntabwo simbisha dukurikiza uko bagiye barari ni benshi mugiye ciza kihari nuko kontere zihari bose bazoro kontere zarashitse nyinshi ziratanga n'izindi nyinshi ziriko ziraza abene igihugu bareme ko bagenda neza. Ivyo ni nko kumazi naho nyene uko nyene nagi ushobora kwazi kazo ca kontere y'amazi naho nyene nuko nyene dukwirikiza ko bagiye barari kuko nk'ubu ndiko ndara kumazi ngaho Bujumbura bariko bambira yuko bariko baratanga iza recette juin za recette juillet 2005 tuguma tugira bose 2025 tuguma tukwirikiza ingene bagiye barariha kandi kontere zirahari abene igihugu bore bose bazoro. Bavuze ko kontere zose zabonetse ndetse iz'abanyagihugu bose amaze gusaba no munsi turita kimwe z'ukwezi kw'indwi no kwa 2026 nko mu mwene gihugu yoba amaze kwisama kuno kwezi yo kwizera ko nawe azoba yoyironswa ryari muri kwegeje kugirana nk'abahinga bivanye n'umwanya canke ubuhinga bibasaba.
iyo itariki je ndanka gutanga itariki y'ingereranyo. Je ndi umufundi kirazira kubesha. Ico nobwira bene igihugu nuko bose bazoronka kandi atatuzosimbisha. Muriko murakora iki kugira ngo iyo votari ive muri votari hafi ya mesi 8 canke 6? Iyo rotari kugira ive muri je navuze ico dukora nuko rangiye twogwiza abazitanga babe beshi. Abazitanga babe beshi nico cyo dushobora kugira. Abazitanga niko turangiye dushobora kubagwiza banyaruje kuzitanga. Bose bazoronka konteri zirahari n'abariko hari konteri zabo zirahari. Umugambi w'abazitanga mu mwara bamaze kuyumvira canke umugambi twamaze kuyumvira tuko turaraba nyene nizihe service dukuramwo abandi bafundi kuko abatanga amakonteri abara bafundi. Hama rero bigaca bigorana kuko batanga amakonteri cyane bashobora kuzitanga muri direction d'électricité turashobora kubiko kuko abatanga amakonteri bari muri direction commerciale. Muga turabatesike muri direction d'électricité nta bari ushobora gufasha kuzitanga ko n'ibintu by'ubuhinga kuko bakora ku nsinga. Service tubona ishobora gukura mwaza kubafasha ni service ya exploitation. Service ya exploitation no kandi nimwe nababwira ifise ikibazo cyuko imihoro ishaje. Uzanga abafundi bose bari kuri tele ko barasubiza imihoro ishaje. Baza basubiza udopane tugize. Rero bya binaho usanga tutariko turanka abafundi benshi twifuza kubera ayo mapana ashaka kuri muri exploitation no twakwikorako kuko nje gufata umufundi wo mu mazi uje kumubwira nze gutera kontere. Mugabo turiko turagerageza turabe kandi ushobora ntucumbira ngo rero kwita abandi baze kuko tworo kwita ubunyene niyo cyamenya ngajiza kuyitera ubunyene bisa kwanza kumuforma. Turiko turabyiga turiko turabagira tushaka kwa kubinyanyura twongereza abazitera hanyuma turabiko twongereza umurindi wo kuzitera muri konza. Harigeze gufatwa ingingo rukura ku bantu biba amakonteri. Mugabo n'ubu haracibonekeza usanga kontere yiwe ikoresha ubundi. Iyo bigenda gute? Murakoze cyane. Iyo ngingo ruturano biracyahari. Umuntu wese igibwe konteri aca nyarutsa kugira gute kutubwira bwa tu block. Mugabo ayikwibye ntutubwire ko bayikwibye. Ituheza ngo tubiblock. Mugabo twamaze kuyiblock ikifatwa kuko wa muntu yayibye aragura amayinite niheza ngo yinjire. Amaze kugura amayinite yinjira acaza muri ejo ati mbe kubera iki cyembize konteri ko ndayikura amayinite ntiyinjire cyatwa twereke iyo konteri yawe yapfuye ucufatwa. Rero ingigira kandi konteri yibo dugasanga ari umukozi wa REGIDESO ari impliqué muri ivyo nta kindi cyane kumwiruka. Je nibaza yuko hari abantu bikize mu kiza kubera babonetse ko nyakazi hari abakahenda bene igihugu. Twarizo twagiye turafata ugasanga konteri ariko turatangwa ari muri projet bita projet action phase ya Transformateur tugasanga konteri zatangwa hiyo ruguru mu RTD tugasanga ari abantu bafise ngaho Bujumbura twarazifasike n'ubwo zirafata. Rero abene igihugu baribesha bivije ariko umuntu ntagire umuntu amuhenda ugenda kunyarukirize ndagoye konteri n'ingoga kirazira. Konteri ajya amafaranga warishe kiza kurenza ko ayandi ajya yandi turi kuri konteri REGIDESO uraza kubira ngo mpereze ayandi nongere komeye ko ari umusuma agomba kukwiba aho guca umutuzanira kugira ngo turwanye abo bantu batwononera abantu bononera bene igihugu. Murakoze. None birashika ikibwa akayiyandikisha ko hakaburamwo complicité y'umukozi wa REGIDESO. Hamaze kuba ayiyandikisha ko complicité y'umukozi wa REGIDESO bayamaze kujamo. Mugabo arashobora kuyiba ntayiyandikishe ko gakumanditse kuri wa muntu. Hama abafundi bashobora kuzitera nk'abantu bize kuri tese na tekinisi bashobora kuyitera kuri REGIDESO. Haro nk'abantu bahoze bajya bitwa abajurnali badukoresha bajya tabafise contract ko twanyirukanye babari engineer cyangwa baba kubera umujurnali nta contract bafise ashobora umwanya wose kugaheba. Mugabo ibintu by'ubuhinga basanga bizi ashobora guhenda akaza akayiguterera akikindi cyoragira akayitera tutamenye ko bayikwibye ko watakaje ko tutamenye wayitakaje biragoye ingene tuyibloka kuko kumagura amayitambo ndi foro. Mugabo hagize ari ndaza kubisinya titwije ni bikiba block sogura amayinite hama kuza kwiyandika ko ikava ku muntu kaja ku wundi haba baye complicité y'umukozi wa REGIDESO. Aho rero umukozi wa REGIDESO cyatugira gute cyagera nababwira nta bindi no kumwiruka. Murakoze. Nyakubahwa hari abene gihugu bidoga bavuga yuko iyo abakozi ba REGIDESO bagiye gukora ibikorwa vya reparation nk'iyo insinga zica mu kuzimu zagize ibibazo bimba aho bahejeje kuyimba bagashobora se gukonya basubiza ko hari hameze
ico kibazo muba mukizi muba mukizi mutegekanye murakoze cyane. Icyo ni ikibazo wanagomba gikomeye cyane, ariko ndiyumvira kuzogirana inama na ba musitanteri bo ngaho i Bujumbura, cyane cyane wanagomba ni aha mu Irohero mukaza, niyo tukura ibibazo cyane. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Nabwiye yuko imihoro ishaje tugira amapane menshi, uri kuraza uri kurabitahura igituma amatara acika, tugira amapane menshi kandi hose usanga haba harabaye pave. Twe muri REGIDESO ntituraba tekinisiye bakomeye cyane wo gupava. Urumva? Nibaza ko tuzokwicana abajeje intwaro turabe eski tunisho ikibazo gute. Kuko tuko turagupava hose twiyimvye cyo twatuhapavye, ubwo buryo REGIDESO zoyigura kwironka bunye. Kuko ni mu byo kuri REGIDESO nshiramo giwa njana kwijana. Wana gomba ushobora gusanga pani yabereye ngaha. Mugabo wewe uri ngaha biyimvye, wewe ni kwa affecta uri kuranka amata, ugasanga nkunda ari kure hariya niwe atari kuranka amata. None duhebe kumuhereza uwo muntu avuze amatara ati twabonye ko umuntu yapavye amapave cyane yageze kure kwiba. Nibaza ko icyo bizokura n'abajeje intwaro turabe eski bitwo bikora gute kugira bigende neza, tubandanye mu gisagara gisukuye kimeze neza, amapapa hari byose kisa neza, hama tubandanye dutepana abene igihugu. Nicyo niki uzokura n'abajeje intwaro turabe tubikore gute kugira ngo bimere neza. Ni ikintu nibaza ko tuzotora inyishu kandi wanagomba ndashima abajeje intwaro turavugana. Wanagomba n'abene ndashima nk'abene igihugu ahantu umuntu yari yagize pane imbere hari habaye pane imbere y'umuryango wiwe, niho pane yabere. Mugabo yari afise amatara, mugabo ugasanga ufise abatafise amatara nabi nyuma yiwe ati none rejo siji wasijana kwijana. Ese gupava ngaha nta bintu biri ng'amajana 5 biza kuntwara. Mugabo bajya bene igihugu barabuza amatara ko bahombesha. Reka jewe vraiment ni muhimbe ndaza kuvyikorera ntangorane. Ari amaze kuzabarira ati ndaza kuvyikorera neza ntangorane kuko nituwe ko turi mu gihugu cy'ubu twe tukeneye iterambere. Nturyoherwe rero wari uco bavuze nga arundi yavuze nkejo ngo je nga ruhimba kwera je visa amatara ngo muhimba. Ni cyo kibazo zogira kugira turabe ko twumugana n'abajeje intwaro tori nyinshi zoboneka, hanyuma abafise amapane babandanye tubadepane, hanyuma n'abagize ahantu ho twatwibya afise ibintu babaze nk'amafaje yaho nawe nyine tubisubire bikorwe neza, hanyuma gisagara kibane gisa neza n'abene igihugu bakora amatara murakoze. Amanya kubaho reka ducishemo dufaransa abanyagihugu mu bwiza Nyakabiga jabe n'agace gato kawe bakunda kwidoga ati tw'amatara biyenda gute mu bwiza cike mu Nyakabiga cike jabe ntacike na rohero. Rimwe na rimwe bagacishamo mugatweza ati twengeranye kubera abantu babaye atabategetsi barimo bigenda gutabana amatara cike. Murakoze cyane. Nyakabiga bwiza mutanga side kuri za kaminuza zose bari kuri depart bita depart 20 November. Mu madepart tugora cyane muri no misi niyo depart ya 20 November irashaje biteye ubwoba. Ni kuvuga iyo depart ya 20 November irinzi igira mu kibazo abo mu bwiza abo mu Nyakabiga bamutanga side igice gitonya cyo mu Irohero gitonya atari kinininya abo baba babuza amatara. Mugabo rero ukuntu bimeze kuri depart haba hariko ama transformation. Urashobora gusanga fate nka pane yabereye nko kuri kaminuza hajya muri campus Mutanga. Ni kuvuga gushika kuri kaminuza hameze neza. Nuvuga abo bose bamutanga side bajya ntango turashobora guca dukatira ngaho bajya bakaronka amatara kabura bo hepfo. Wana ko gashoro kamanu gasanga abacikiye nko kuri transfer ya mbere yo mu Nyakabiga. Ni gutyo rero n'amapane aza akunda kuba ku madepart. Ayo nawe rero sikuvuga ngo bajya ngo ubu nta depart dukura ngo nta delestage turimo. Kisa mpana abantu no ngo tubabonera. Nabo tubonera. Kuko ijya depart ikumva nabo kumutanga side. Hanyuma iyo ni depart iri kuradekorwa cyane. Irashaje gose hamwe na depart Sodeko ni Sodeko ni cyahariya muri za Itrapake kabandanye quartier neuf mu Ngagara nabonye bakunda gura n'icyo iyo depart Sodeko ni depart nyine kiradukorwa muri no misi ibisaba nawe nyene yuko twamira mu reparation yayo bwandarimisha bene igihugu
nibareme umugambi wo gusubiza ibihora yose uri ku ntambwe ishimishije. Ibibazo turimo by'ubupetribasiyo tuzobuvamwo bitewe kandi vuba cyane murakoze. None kari ahantu mumengo harahambaye mu buzima bw'abanyagihugu ngira ngo nka nona tuposaba bayusanga baba bakoresha amatara. Eske nta kantu ko kubafasha ibyo bintu bikihuta kurusha hano? Iyo turiko turacuruza amatara turiko turahomba. REGIDESO n'umudandaza muze murabe murasanga na 24 z'ijoro turi kuri tere naje umuyobozi mukuru saa 8 z'ijoro ndi kuri tere. Urumva iyo rero habaye igice kidafise amatara twe turiko turahomba kandi turanyarutsa ibyo vuga birumvikana. Twe turagazwa tuba ku bintu by'ama modification tukagira ibintu by'ama bouclage nk'ubu ariho bouclage yo kugira ngaha hepfo imihora mishya twubatse ngaha kugira dufatanye mu depart n'iyindi hamwe n'inzira ibigize ikibazo rero cisha umuyagankuba mu yindi nzira kugira ngo dusove igice gitonya ni ivy'ama bouclage tumaze turadesolisi tukuma budura bakudo solution ngaha kugira ngo turageze turadepana abene igihugu naho kuvuga ngo arabo twose twoca twizubaza kubafasha turindire tuzi neza ko ari Bujumbura abantu benshi bakoresha amatara ariyo nta karite n'imivuze mu centre de santé ishobora kuba amatara ifise. Rero twege ibishoboka turabikora kugira ngo dusubize ibintu mu buryo atamanya munini waciye murakoze. Hakiringo mushobora kugereranya naho bari nk'umwaka mukagereranya naho mutomenya itarike burundu mugabo umuntu akagira ati nk'nyuma y'umwaka bizoba byaroye mu bita. Le projet izi projet turiko turatanga izi wana go izi projet nini ya cyane ikiringo bama batanga umuntu yatanguye kenshi usanga ari amezi 18 gushika ku myaka ibyo batanga kenshi mugabo umuntu birahinduka hari contract. Le projet nini ya usanga ari amezi 18 imyaka 2 baye nini usanga ku myaka 3. Ivyo rero nibaza yuko ibiringo nibyo dushobora gutanga mugabe cyo mumenya no tuzobandanya tudepana hazahabaye ni nguko nitwatanga kora umugambi wa rehabilitation imihora tuzokubaka imihora mishasha iri parallele yo rusanzwe hari nizohagarika ngo tugatwe tuhagarike kugira tuzubirize oya umva gusanga tarabantu bari kwarabura amatara tuzogira imihora iri en parallele igenda ibanga abantu bari usanzwe ukora uvuga wa undi mushasha uheze gukogwa tubone kuwimukira ko tubone gusipima wabo bari. Rero tuzobishoka by'ukabanya naco gituma abana agomba mu gutanga amasoko muri rehabilitation tuzohereza amasosiyete menshi apana entreprise imwe uko kuvuga ngo entreprise ngo igire ya business gisagara cyo cya Bujumbura cyoteba nico gito twavuze duti ariho nka parti imwe yo kuva kuri Mugere gushika kuri uruzgo ngaha muha yo abe nta entreprise n'itsinda kuva kuri muha gushika kuri ntangwa iyindi amakuva kuri ntangwa kurenga iyindi kandi ntawe uzotsindira ntawe uzokora ko tsindira rozibiri tukeneye ko binyaruka ndiko ndavuga ujya mugambi wa sente hariho kompozari biri utavuzemo hariho guhereza amatara le quartier cyangwa amazone ahanami gisagara cya Bujumbura yose naco nawe nyine birimo hakaza kungwe ukacushira ko hariya aho hejuru za Ishize bamwe haratwiye amatara kabwa baduhi bajya bozwe twa amatara neza ukacugenda va kote bubanza abegereye igisagara cya Bujumbura za Nyabunyegeri za Maramvya hariya hirya bariya bose barimo nta poto y'igiti zose ganga mu gisagara cya Bujumbura byose n'amapoto y'ivyuma mugihe ukivuga iby'amapoto y'igiti hari nabwo nk'impanuka iherutse kuba nta minsi ibiri iheze y'umuntu yahitanywe n'urutsinga mwavyakiye gute jamwe bugaki twabuze umuntu ukujya no mu Burundi igihe n'ishame rya leta n'ishame ry'abarundi tubuze umuntu nta n'umatuba abantu twavyakiye naho hanyuma accident n'igiti gihagaze gifise n'imizi
hari igihe haje umuyaga ahubwo ugasanga igiti kiraguye, ugasanga kiguye ku nzu z'umuntu, ugasanga kiguye ku muntu, iguye ku muntu ku miduga. Nabonye mu miseze sizi ko mwakurikanye ibiti vyaguye ku miduga, ivyo rero n'amaxi dashika tubabona uko ngo ari poto za REGIDESO agiza zirashika. Twere cyo tuvyakira n'umubabaro mwinshi cyane, wanagomba twifuriza ababuze, twifuriza condoléances. Mugabo nka REGIDESO tumaze ko umuntu yabuze akaza akatwitura tukabona by'ukuri yuko aribyo byabitumye, REGIDESO irafasha mugambi koza kuri umuntu. Urazi ko atanga ashobora kuri umuntu, nta kigo cyo kuri umuntu dushobora kuronka. Mugabo gufasha hariho ivyanditswe ati ari umuntu ahitanywe n'ivyuma vya REGIDESO, tukabona ko aribyo bimuteye by'ukuri. REGIDESO imufasha gute? Ibyo biranditswe birahari aho tutarenza naho rero. Ibyo rero cyo dukurikiza tukafasha ibishoboka. Rero kujya mwabyakiye n'umubabaro mwinshi, ndiko nabo twakakiye n'umubabaro mwinshi, kandi twe tuzogerageza dufashe nitwamara kubona ko by'ukuri byatumwe n'ivyo vya REGIDESO cyane yo produce, kuko hari naho nashobora kuba n'usanga sivyo. Mugabo abafundi bacu barahashitse, nimuvuga ari ku Muzinda, abafundi barahashitse ba REGIDESO na polisi yarashitse, bazotumukira raporo. Raporo nizo zituma tumenya ati REGIDESO batingi imeze gute.